Kuri uyu wa gatandatu niho hasozerwa ihiganwa ry'umupira w'amaguru w'abigeme ku gikombe citiriwe Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu mu ntara ya Makamba. Angeline Ndayishimiye akaba yatanguye kugendera ibibanza bikuru vyo muri iyo ntara uhereye ku ihinguriro ry'amazi Eagle Mineral Water, iradiyo isamirana ku mugwa mukuru w'iyo ntara hamwe n'ahariko harubakwa ibiro bikuru vy'intara ya Makamba. Ku muhingamo niho yaciye aja kuraba urukino rwahuje umugwi w'abigeme w'Ubujumbura PVP Buyenzi hamwe n'umugwi w'Ingozi Fofira. PVP Buyenzi ikaba ariyo yatahukanye igikombe ku bitsindo 4-2 vya Fofira.